Hello, fans wa Sun Lake TV, to boy Brett the Bad Command, the champion. Twagarutswe muri studio za Sun Lake TV murazi video yeje guca ngaha y'umu type twa Montana avuga ko ari fans wa Bantu Boy. Hanyuma Team Satura yarabibonye kuri TV za Sun Lake TV baravuga ati twocecekera ngaha. Baguta gute bro? Yo, it's your boy GNT the champion boy Eleman Baya. Bavuga yuko urumwe mu fans ba Team Satura bakunda Satura. Watanga kuna Satura kuva ryari byagenze gute ni kintu gipusha gutuma ukunda Satura? Yaga icambere nambero nka presentation ya Team Satura mbaza waza kuba akantu gatoya muri rya EP shasha ya Sadbi. Yo Aste hello Krista bwakeye waramuse gute waramuse neza ko nkuhamagara ni witabe nyitaba basi wumva ibyo nkubwira aho ubona na mahoro kubera ya nshuti yawe ikangeze ngaho. Yo hama tanguye gukunda Sadbi novuga ko natanguye gukunda Sadbi nkiri mu nda ya mama waje kubera umva niga muri primaire muri deuxième primaire bijya rukuno mu ma examen bakunda kutubwira turirimbe ndirimvye nk'indirimbo ya Sadbi yitwa inkuru y'ukuri ndayirivye nabigisha barambira nsubiremwe. Sadbi ku bwawe umuyikana cakanga muziki ndondi hari abavuze yuko atari wa mbere atari wa kabiri atari wa gatatu ashaje nk'ico kibazo umva novuga ko bagije ikintu uzi Sadbi umva n'uwa mbere ari nani ibintu byo kuvuga ngo by'ibiki ni Sadbi n'uwa mbere. Sadbi n'uwa mbere wisunziki byagenze gute ubwira ko Sadbi n'uwa mbere? Sadbi n'uwa mbere kubera icyambere na mbere Sadbi yinjiye muri game niwe yatumye rezo socio itera imbere. Umva niwe yatumye rezo socio itera imbere. Ugiye kuri Instagram, ugiye YouTube, ugiye Facebook, ibintu vye yose ama platform yose ari imbere. Ama platform yose ari imbere bivanye koko ku ndirimbo yiwe ifite 1 million views yo bivuga ko ikimugira abavuga yuko yishimye akava ko ari wa mbere me atari wa mbere uva ko je cyambere nambe umva 1 million views ushaka wishire pembeni kubera si 1 million gusa ni poetry muri 2 mois hama zana nk'indirimbo nk'uyo mfanzo wa Bantu Boy yavuze turafise indirimbo yitwa Feel Love nituvuge Beautiful Feel Love vuga n'indirimbo basi yo muri Bantu Boy bose bicanze bo babanga yoba ingana na Feel Love. Uti rero Feel Love niyo ya mbere muri ntandi muri Bantu Boy shika Feel Love haba namba nimbiriho nibabivuge. Ku bwawe beef imaziki beef umusanzo mwo mu Burundi novuga ko baba bakreya nka beef z'uburofa. Beef mu bisanzwe ni business good nka Big Fizzo nkuko basi nka yamaze gusaza mu muziki yovuga ngo ararondeye Sadbi ndazi yosubira kandi kuduga kandi mu muziki ndundi. Wote rero Big Fizzo narondeye Satura kugira ngo aduge mu muziki ndundi icyo nico kintu cyambere genda muhanuye nyene nk'umufanzi nk'umukunzi w'umuziki ndundi. Bro Big Fizzo ni the legend yarabo cyabona kumengo ugombye kumuburira indero ko bahava kwatanga bro yo bari umurigent urumva umurigent sindavyanze nico gituma nsubiyemo kandi mvuga adusaziye nabi umva yarakoze ubwasi burakura bukabisa ubundi mu bisanzwe na Sadbi azokora azosigira nk'abana biwe. Tuyegeje kuraba industry zo mu bindi bihugu industry yacu yo mu Burundi muziki uwiha ikibanza iski ubona gitse ku ntambwe ishimishije canke ubona aho kugira ngo umuziki n'undi utere imbere kubgaho ubona aho nk'umufans w'umuziki ndondi. Vraiment icyambere na mbere no shimira Sadbi ku vya mbere umva industry y'umuziki ndondi arayitegeje imbere no guha example Sauti Sol yarasavye featuring Sadbi, Bahati muri Kenya yarasavye featuring Sadbi, Meddy we umengana mu brother wiwe sinovuga n'ibintu byinshi. Wote rero bose rero barabire kuri Satura kugira ngo umuziki ndundi utere imbere. Ya umva nk'aba upcoming icyo no bahanura nabo nyene bo mu Burundi nka Berry Music ba Wiz Design n'abandi nyene narinze kuvuga nimurondere Sadbi murabingene abaduza nimubaze MT number 1 ni wabizi akajamba kamwe kuri Sadbi bro. Sadbi umva big up sana kubera n'utuma umuziki w'u Burundi utera imbere uburyohe je mu bisanzwe na inspiration yiwaje sindi muririmbyi umugabo je ndakunda Sadbi sana sinzi n'ingene no bivuga. Bro Gent wakoze sana kumwanya waduhaye wowe wagize neza kutwitaba ku kanya wadaye muri Sun Lake TV ubwike wa fans wa Sun Lake TV bro.
ikintu nobwira aba fans ba Sunlight TV nuko bokomeza gukurikirana ibiganiro bya Sunlight TV hama nibibagire comment, like and subscribe. Wakunda Sunlight TV ilikuwa yari Toboy The Bright twakumana agent muri studio Sunlight TV mwagize fresh kudukurikirana mukomeze kugira comment na subscribe mukomeze kora biganiro kuri Sunlight TV. Ciao ciao.